ibintu byinshi bituma muri Afrika no mu Burundi itambere bavuga ridashoboka canke rizogorana. Nibi vyuko abantu biyumvira ko kugira ntera imbere mere nka naka. N'abagwiza tunga naho ubona umugwiza tunga uzanye akayizina gakora ibi uzobona ababanyi bose mu gihugu bakiganya. Sivyo? Tete twege muri BMZ twazanye business ngiranga igoye yo kubaka ibigwati tubona tara abantu benshi barayigwana ngo bishobore. Mugabo abantu ngabiyumvira ko gutera imbere ari gukora nk'ivyo nakayakoze agatera imbere. Ari usuko bigenda. Sivyo? Mbere mu Burundi nk'umuntu yakoze nk'ivyo bintu byacu byo kuzana ibintu abantu bavyigane amenye ko ari umuntu akomeye gose. Kuko abantu ngaha hari abantu bafise amahera bameze uko. Barindire ko nakaje baza baraba abakoze ibintu bacha bavyigana. Ko yarosa amahera kanye ndaronka. Rero nabajeje ngiranga ibintu mu masosiyete mu gihugu no mu bindi bamunomye uzabumva ati icyaka biragira ni gutegura urugendo shure ko kuzakora mu kindi gihugu kuntu yotera imbere. Ariko nk'i Dubai uravye ukuntu ariko atera imbere urabona ko atari copy handi hantu bagize systeme yabo ihuye naho baba batera imbere kwabo ntago ituma nato batangarira mu Buyapani nuko nyene niba ko giterambere bakopya bande oya bagira mu Bushinwa nuko nyene nabantu bona bavuze ati ubwiye dutera imbere twebwe twisunze ukuntu Ubushinwa bumeze imisozi yaho n'ubugaragwa niki dupanga ibintu meze ukuntu mugabo muri Afrika uzabangiye kuraba ukuntu handi babigenjeje sibyo. Rero igihe abantu bumva ko iterambere ari kwigiranya na naka navyo bizani zinzigo mubona aya mashano izinzankana umva zivugwa mu Burundi cyane cyane nukwera abantu bimbira ko atakoze nka nakatotera imbere ashaka bati nanaka mbe ndamulikide nkore bijya kwa nje ntera imbere kirumvikana. Ariko handi umuntu ari yayumbira ati nkore igidasana naka nje ntera imbere. Nko muri Amerika dufise ico no kwita Facebook imwe Twitter imwe kime kimwe cyafite ico cisangije nta numwe yagize nk'igisa n'uwundi Instagram imwe n'ibindi byose dufise SpaceX imwe abandi bagira izindi zifite specialite. Rero mu byiterambere igihugu cy'u Burundi jewe ndakizi gose niho mba niho nakuriye niho ndi nkurikije ibyo mbona iterambere rizogora kubera nibaza ko nabajeje kubitegura bataja ahantu bavuge bati dutegure ibihuye n'ivyo dukeneye kakarota afite Tanganyika none ufite Tanganyika yotegura ivyiterambere nk'umuntu atayifise. Hari nk'ibihugu usanga bidafise Iraq nimwe bidafise kiyaga na kimwe birahari. Ubu ufite Tanganyika urashaka kuvuga ati ibyuko hari abantu bubatse metro ibyuko hari abantu bubatse ibibuga by'indege canke ibiki reka menda vyihoze ngomba na menage litorale gushika imakamba hanyuma ndaguhaye hanyuma na menage litorale gushika imakamba abakongomani bose n'abatanzania bose konfise ko capitale baze kunezega Bujumbura winjiza cyo kimwe n'umuntu afise gitoro amahera za Zanzibar za Seychelles zande zidandaza uko baramenya aho bari igihe abandi bariko barubaka bimbiza habi wabo imibitoro bo badandaza umusenyi wabo kandi ntibasonza kubaho neza mugabo ngaho uzamba ngiye kora kuntu handi babigenza kandi tubifise ibyo twokorera sivyo. Ngaho turafise abantu benshi mendevre mu gihugu ntitumeze nk'izo za Gabo zande dafise abantu Hatse muri BMB tutarifatirako mu gutegura imigambi tukara tuti tuzobura ibindi tuzobura abakozi. Iyo mendevre niyo Ubushinwa bwakoresheje n'Ubuhinde mu gutera imbere. Bafasha abantu barungika mu mahanga nico gituma babona abaribane y'abaziatike buzuye ngaha. Bacasubiza amaheri wabo bacatera imbere. Niyo nindi business dufise. Murazi ko nababwiye ko jewe ntatahura ibyo kwavuga ko abantu benshi botuma igihugu gitatera imbere. Jewe ntavyo ntahura. Ibyo kwavuga ko abantu benshi bato botuma igihugu gitatera imbere. Igihugu gifite abantu bake nico kitotera imbere. Dantureka abandi naho miliyoni jana nikwe twunguka. Rero gumubona neza yuko iterambere badakopya urabahuri ukiga ibintu bihuye navyo. Mu gihe rero tudafise abantu kugira dutera imbere turakeneye hene abantu batagira plagiat mu vyiterambere.
plagiat ni hajya nk'umuntu murabizi muri kaminuza bavuga ati genda kwandika igitabo gaza kuraba muri bibliothèque abandi banditse ibya bintu nyene aho kuraba CJ na ka developer. Rero umuntu wiye wita umushefu bakoranye mu mabanga nibakurabire kuri ibi bintu. Urafise ubushobozi bwo kuja muri laboratoire n'ikipe yawe ukiguti ndi mu Kayanza ndi Muramvya no developer afatiye kuri ibi utiriwe uravuga ngo nginde bakora kuntu vyagenze ko mu bugaragwa no ngaha muri regions equatoriales bidasa canke uri tete vide kuburyo ucuvuga ati ntagiye kura kuntu handi bagenda ntaco ngira. Sivyo iterambere ntibagira copier coller. Naberetse ko ari cyo bituma abantu bicana no ngaha. Umuntu avuga ati njya naka kugira ntiri imbere ngire kujya nyene. Iterambere uje ahantu kiyumvira. Igihe twege BMC kwazana muri 2012 ibyo kwakira aba diaspora amazu ntaho twabirabira mu gihugu. Twarabye byari bikenewe turabikora kandi mbona byariteje imbere kugera ushoboka. Abandi murabona nk'abazanye ibyo mwavu mu gihugu ibya engrais ntaho babirabiye mu gihugu petete babirabiye handi mugabo urabona ko bazanye ikintu gikenewe. Donc iterambere abantu bamenye ko ibihugu bitera imbere cyo kimwe si copier coller. Uraja hanu kiyumvira ibyo ukeneye. Nico gituma nama ndababwirana abantu batazi kwandika baticara bakore ibitabo bingana nkuko ntibakwiye kugeza ibintu by'iterambere. Oya kuko nabo baca bazana aba projet yakozwe muri Uganda muri Congo yakozwe mu Rwanda yakozwe hehe ngo baje bateze imbere ngaha kandi ibintu bidasa. Hari umuntu akora projet kubera asanganya aba engineer. Hari umuntu muri projet de development abanza gushiramo na projet gurama kwigisha aba engineer kwigisha aba docteur. Donc urumva umwe wese ahera hashoboye. Hari umuntu ategura projet kubera ari mu bugarago kubera afise igitoro kubera ari kuri Oseya kubera donc afise ibiga by'indege bikomeye. Wewe utabifise ashaka guhera huri afise ubutare cyangwa atabwa afise igitoro. Donc umuntu ategura iterambere afate ku vy'Imana yamuhaye ku bushobozi afise no ku bantu afise. Hari umuntu ategura ivy'iterambere ugasanga igihugu gifise abantu miliyoni. We ntiwategura icyo kimwe n'igifise abantu miliyoni 10 adafise mendevre ntutegura nkana bafise mendevre. Hari umuntu ategura ivy'iterambere adafise amashure wowe ufise amashure ntimutegura cyo kimwe uvuga ati amashure ndafise ubu ngomba ngira abayizine mugihe udafise amashure ahera ku mashure nk'akaro igihe uvuze ngo nkora amayizine udafise amashure yare nta terambere ishoboka. Urumva kwikompara n'abandi kweri no umuntu narondera ubumenyi hanyuma ibindi apanga afatiye kuvyo ashoboye. Murakoze.